Uwo mwana w'umwigeme yarazwe kw'izina rya Sofia Irakoze wo ku mutumba Rurambira niwe ikiziga ciwe cari gitowe kuri uno wa kabiri. Uwo mwana akaba yahora yiga kw'ishuri ryisumbuye ry'Igishiha muri komine Vugizo mu gisata c'ivy'imibano ivyo bita social mu gifaransa. Amakuru ava hafi yatowe ikiziga ciwe amenyesha ko abamubonye ku ncuro ya nyuma bamubonye ku musi wa kane ajanye n'abandi bana kw'ishuri. Inyuma yaho bageze gutaha naho Sofia yabwira abandi bana kaciye gusonesha impuzu ziwe. Kuva ubwo ntawasubiye kumukubita ijisho. Kuwa kabiri w'indwi turimwo nk'igihe c'isaha 8 z'umuhingamo niho umwungere yariko aragira inka hafi y'ikigo c'ishuri Sofia Irakoze yahora yigako yabona ikiziga c'umuntu inyuma y'ikigo. Mu nyuma bagiye kuraba niho basanze ari ikiziga ca Sofia Irakoze umunyeshuri kuri ico kigo. Isoko ryacu rimenyesha ko uwo mwana w'umwigeme basanze yari yibungenze kandi afise n'ibiguma mu mutwe, bakavuga ko ari uwamwiciye ahandi acaza kumuta muri ico kibanza. Vyongeye bamwe mu begereye umuryango wiwe bavuga ko ku musi wa kane akija kw'ishuri yari yagiye atekeye impuzu ziwe naho yoba agira aja ahantu. Isoko ryacu muri komine Vugizo rivuga ko yoba yari yagiye kwa muteye inda mu nyuma agahava amugirira nabi akamwambura ubuzima. Gushika ubu uwakoze ubwo bwicanyi akaba ataramenyekana. Amakuru ava kw'ishuri Sofia yahora yigako amenyesha ko amatohoza kuba mugandaguye aza yatanguye.